mumeze mute mwebwe mwahisemo gukurikira Alphonse Sport TV ndizera mumeze neza cyane ni weekend y'imikino reka duhere muri shampiyona z'Iburayi shampiyona umwaka watangiye w'amashampiyona reka duhere mu gihugu cy'Ubwongereza English Premier League ikipe ya Arsenal de Gunners yatsindaga ikipe ya Coventry ibitego 3-0 Kai Havertz ku minota 15 Bukayo Saka ku minota 23 ndetse na Martin Ødegaard ku minota 49 uyu munsi rero ku wa gatandatu ikipe ya Hull City iraza gukina na Manchester United ku isaha y'isa 7 n'igice Everton ikina na Crystal Palace Ipswich Town ikina na Sunderland Nottingham Forest ikina na Leeds hanyuma ku isaha y'isa 12 n'igice Brentford ikina na Tottenham Hotspur muri La Liga Santander Athletic Club iraza gukina na Sevilla Valencia iraza gukina na Celta Vigo Espanyol Barcelona iraza gukina na Real de Madrid ku isaha y'isa 3 n'igice muri Serie A Inter Domira iraza gukina na Monza Udinese ikina na Como Genoa iraza gukina na Napoli Parma iraza gukina na Cagliari Ligue A Lens iraza gukina na Axel Lems iraza gukina na Brest hanyuma Nice ize gukina na Lorient Toulouse ize gukina na Olympique Lyon hanyuma Troyes ize gukina na Paris FC hanyuma andi makuru nuko ikipe ya Borussia Dortmund igomba gukina na Bayern Munich muri DFL Super Cup ubwo ni irushanwa rikuru hara mu gihugu cy'Ubudage hanyuma muri transfer ikipe ya Tottenham Hotspur yasozanyije na Savinho kuri miliyoni 85 z'ama euro hanyuma Shakhtar Donetsk yo muri Ukraine kubera ibibazo by'umutekano yavuze ko cyangwa se yemerewe kuzakinira kuri Stamford Bridge ku kibuga cy'ikipe ya Chelsea The Blues mu gihugu cy'Ubwongereza hanyuma nkurutsa ku ikipe ya Marseille yari itsinzi ikipe ya Strasbourg ibitego 4-0 Strasbourg yaje no kubona ikarita y'umukino wakoze cyane guhitamo gukurikira Alphonse Sport TV ndabashimiye nkurutsa gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona update za buri kanya kandi zizewe murakoze cyane.